kuza juste kugira ngo bitwe indongozi mbwa batacabe ko barakora kuri twese nico turirira urabona yuko nawe ugiye wansaba interview nakubwiye ati reka jewe ico nsaba indongozi zizotogwa nibatore badatoye izina batore babona ko umuntu abishoboye niwo umuntu abishoboye aze afise intumbero afise Hello ladies and gentlemen, turamukije cyane tubaha ikaza kuri Kazoza Design TV muri vya biganiro musanzwe mukunda vya sport vy'inkino hano iwacu nkuko rero mubibona uno munsi twishikiye ku kibuga ca departement aho hariko habera urukino guruhuza umugwi w'urunani BBC hamwe na New Star. Twashoboye kuronka umumenyereza urunani BBC kugira ngo atuganirire mbega n'igiki yoba yiteze ku ndongozi zishasha zigiye gutogwa na cyane kwiterambere rya basketball. No gukunda basket kubijamwe ubikunda hama ukayitangira apana kuza juste kugira ngo bitwe indongozi mbwa batacabe ko barakora byo kora ni byinshi ngira ngo si ibintu byose bishemeye mbo abakinyi barahari amenyereza baracakeneye ama formation ababitre bacakeneye ama formation nabo nyene ivyo ni ibintu byo gushira imbere hama n'ugwaruka rw'u Burundi rurahari ruzikina basket mbwa urubura rubikinira rubona amahiganwa. Rero ivyo ibintu mu bintu byo bokwihutira gukora bagateza imbere inkino zikaba nyinshi hama bagahana umwanya bajya abana bakiri bato bagakina. Ikindi kintu naco ni kubera ni kwa nyene turi mu bihe bigoye mbwa nibaza yuko hari ibintu materiel bikenewe vyinshi ku migwi kugira ngo ishobore gutera imbere. Kenshi imigwi ntironke imipira yo gukina basket hari materiel nyinshi zikenewe kugira ngo ishobore gukina basket. Rero nibaza yuko mu byo boshira imbere n'ivyo byose birimwo ni ibintu vyinshi nitwe ngo tubiheze mugabo nizara yuko baza bakunda basket kandi bafise n'umutima gushaka kwiteza imbere cyane ego murakoze ndabashimiye. Turimirije amatora mu ndwi iza hari amatora yo gutora uzorongora federation ya basketball mu Burundi. Mbe mu bitoje wewe nk'umuntu yakinye umupira yakinye basketball umuntu asanzwe ari umukoca wa basketball mu gwa Dinamo ni giki nk'umukunzi wa basketball usaba uzotogwa mu iterambere rya basketball? Nukuri na kukubesha turavye basket ahigeze turavye n'ukuntu abantu basigaye bitanga mu guhamagara abajoueur bafise amazina abajoueur bateye imbere nukuri kintu twese turirira nibaza yuko atari twebwe twenyene n'abari hanze murabona yuko hari ama match kensa za ukazibona ngo niyaheze abafana bagenda banyotewe bari ko haraba match iryoshe nibaza yuko infrastructure vraiment nukuri twese nico turirira urabona yuko nawe ugiye wansaba interview nakubwiye ati reka turondera ahantu tuja mu gatutu kwera akazuba kare kanyishe ya match yose sinayikucanza no muri interview ngiriye kuzuba nyene nibaza yuko turakeneye ikibuga vraiment ikibuga gisakaye hanyuma turabe yuko twogerageza gutera imbere cyo kimwe nk'abandi kuko turaza n'abakinyi babishoboye abakinyi bari ku niveau hejuru nabo nyene barakeneye ko bokinira ku kibuga kimeze neza nibaza ko hanini nivyo nosaba vraiment ku president azotogwa muri no manda. Twashobora cyane gose coach cyane jewe ico nsaba indongozi zizotogwa kurongora ishirahamwe rya basketball Febabu ico nozisaba nyamukuru nuko zogira ukwitaho gusumba formation y'abakiri bato kuko ata formation y'abakiri bato naba bakuze buca bakukuruka benshi barashobora hariho nta umenya impamvu umwe n'uwundi ashaka kuheba basket cyangwa kuyihagarika kuyikina harabaho imyaka harabaho imvune harabaho guhamagarwa mu bindi bintu bitandukanye by'ubuzima nkuko twama twabibonye. Rero nibaza yuko kugwiza igitigiri c'abakina basketball nico kintu niryo hangiro nyamukuru bashaka kugira ivyo rero bigakogwa haba mu bahungu canke mu bakobwa bakitaho cyane gose formation y'abakiri bato ivyo nibaza ko bizoduza niveau bizoheza bikaduza niveau ya basketball kandi vyatanguye nubwo vyari vyasubiye inyuma vyari vyatanguye ariko ico nosaba izo ndongozi zizotogwa nuko zobigira hama ikigira kabiri naho hakaba formation nyinshi z'abamenyereza kuko abamenyereza birigwa inyuma y'abana birigwa inyuma y'abakinyi batanga ubumenyi bakwiriye gutanga ubwo bafise kandi buri ku rugezo rwiza. Rero nkibaza ko nimba hari ikintu ca mbere gikwiye gukorwa no gufata bagashira inguvu gose muri formation y'abakiri bato no muri formation y'abamenyereza aribo ba entraîneur kugira ngo batanga ubumenyi bwiza ku bana gutyo baheze bakurane urufatiro rwiza muri basketball dushobore kuja mu mahiganwa n'ibindi bihugu twahora turi imbere yavyo biriko biradusiga canke nibitigeze biba n'inyuma yacu mugabo dushobore guhangana ku rugezo rushimishije. Turabashimiye cyane Arsene Francis. Yego murakoze nawe.
Urakoze cyane umbagije ikibazo yiryoshe cyane kandi cy'inkora mutima. Nibaza yuko nkuko bivuze nk'umukozi wa basket nk'uwayikinye kandi nkaba nk'umumenyereza. Icyo nusaba gusa nibatore badatoye izina batore babona ko umuntu abishoboye. Niyo umuntu abishoboye aze afise intumbero afise plan d'action afise programme ijeje guteza imbere basketball kuko haramaze kuza abambere tukababona tukababona ugasanga ni vya bindi nyene ariko nibaza yuko hariyo vyinshi bikorwa ariko hari na bitagenda neza navyo twobivugako rero nka jewe nibaza ko twosaba uburongozi bwiza uwo wose aje aze afitiye umugambi mwiza basketball y'u Burundi amenya ati ambe abana gwarukana cyane ugwana mfite imigambi yahe abana b'i Burundi abana b'igihugu niye imigambi ndabazaniye kuko nk'ubu naho ndagacishije mutakambagije nk'uvuga ati equipe nationale y'u Burundi abarundi bangaye bo bari ku rwego rwo hejuru rwo gutuserukira bo bari bangaye eske azokoma ari bagiberi na ba Landry eske naba basubiriza bazoba bahari no tuzogera gute kugira tubategura abasubirira donc niyo migambi yose aya infrastructure urabona yuko nibibuga bidashemeye ivyo vyose nibaza yuko naho yoza hajya utwara nawe nyabafisha abamukikuje umugabo umwami agirwa n'abagabo bisigura yuko we waje nagira abe entouré n'abandi bantu bazi basket kandi bayikwirikirana kandi bari prêt gushiraho uburyo akunda de sponsor kuko basketball ubu ni business bisigura yuko uje cyo twosaba ivyo vyose nakoranya abantu bamukikuza baburuza urwo rukino barondera amafon bagire imigambi myiza y'iterambere ya basket muri rusangi nukuza uwikunda utaje kugira ama speculation merci turagucoshimye cyangwa se coach merci beaucoup ya kubwanje uzoza wese aba president bacu bamutuye bamwizeye ikintu nyamukuru urabona ahantu dukinira ko atasakaye urabona ko imvura iguwe nuko tugiye gukina playoff atamvura isa nk'iyaheze ikibuga kirakenewe cyane nico kintu cyambere mbona yuko twodufasha kuturondera ikibuga kimeze neza gisakaye hamwe dushaka kwakira n'inkino mpuzamakungu ku kibuga kimisa neza je nivyo mbona twoshira imbere kabisa gushima cyane gose nago murakoze ku iterambere rya basketball twifuza ko twosaba indongozi shasha ko zoturonsa ikibuga ciza cyo gukinira kw'inkino hanyuma bagatangana nico no kwita environnement nziza y'abakinyi kugira abakinyi bakine bamerewe neza kandi bari bakinira ahantu heza Tubashimiye cyane murakoze cyane namwe